Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Abantu baba hafi imiliyoni zibiri ngo nibo bipimishije umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa ntwarante umwaka wa 2020 gushika mu kwezi kwa gitugutu uno mwaka. Ibi bikaba vyavugiwe mu nama y'umugwi w'igihugu jeje kugwanya ico kiza aho bariko baraba aho kugwanya COVID-19 bigeze. Inama nshingamateka yemeje kuri uyu wa kane integuro y'itegeko igenga ugwaruka rwo muri Afrika. Bamwe mu bashingamateka bashikirije amakenga ajanye n'intamamyi zitandukanye zituma urugwaruka rwo mu Burundi rutaronka ubuzi mu bindi bihugu vyo muri Afrika. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Hemejwe 100% integuro y'itegeko rigenga urwaruka rwo muri Afrika. Bamwe mu bashingamateka bakaba bashikirije amakenga ajanye n'urugero rw'ubumenyi mu rwaruka rwo mu Burundi mu bijanye n'indimi, ibituma ndetse urwaruka rwo mu Burundi rutaronka ubuzi mu bindi bihugu vyo muri Afrika. Nayo abandi bashingamateka bakaba bafise amakenga ko iyo nteguro y'itegeko ishobora gutuma haba itituka ry'imico y'ikirundi. Bakaba bahumurijwe n'umushikiranganje w'indero yariko arasigura iyo nteguro y'itegeko Oda Ndayishimiye. Bariko biga iyo nteguro y'itegeko rigenga urwaruka ku rwego rwa Afrika ryatorewe i Banjul mu gihugu ca Gambia itariki 2 mu Kakaro umwaka wa 2026. Umushikiranganje w'indero François Havyarimana yashikirije iryo tegeko yabajijwe ibibazo n'abashingamateka. Muri bimwe yabajijwe icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yashikirije amakenga yuko iryo tegeko mu ngingo zaryo zimwe rishobora gutitura imico n'akaranga vy'u Burundi. Sexualité conforme à la tranche d'âge. Nyakuba bamushikiranganje ngira mu turemesha tukumva ko imico y'abarundi cyane kugwaruka itazohava ihungabana mu gihe ano masezerano u Burundi bwo yahatifya. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'indero arahumuriza. Igikomeye ni ingene twebwe au niveau national twovyitwaramwo turiko turagira mise en œuvre y'iyi charte, tukaraba koko yuko abantu bataragera kugira ivyo twokwita ivyo vya sexualité batabikora. Ivyo navyo aho noca ndabahumuriza guko mu mategeko agenga igihugu cacu abakiri bato ntibavyemerewe, kurya mbere n'imico yo mu gihugu cacu itavyemera. Ariko aha muri charte kubera bavuga tranche d'âge de 15 à 35 murumva yuko haba hariho mbere ngira ngo n'abajene mugabo bamaje gushika kuri iyo ntambwe yo gushobora gukubaka urwabo. Izindi mpungenge zashikirijwe n'umushingamateka Olivier Suguru kubijanye n'ubumenyi cane mu ndimi urwaruka rwo mu Burundi rufise, aho yavuga ko ubwo bumenyi buri hasi ku buryo urwo rwaruka rutazoshobora guhiganwa n'abandi bo mu bindi bihugu vya Afrika bagiye kurondera y'akazi. Nivo y'abana basohoka amashuri ata nivo roki bafise kugira bashobore gukora mu entreprise, kubera ko tubona yuko atakanovera abanyeshuri basohokana mu university babahejeje, aho usanga n'umwana adashobora kwandika n'ikete mu Gifaransa cyangwa ukamubaza muri interview nashoboye kwishura. None ko tubona ko bunye mutwuguruye itwaratifya iri bwirizwa, twebwe nzo dusanga ahubwo twugururiye abava mu bindi bihugu baza gukora mu Burundi ko bafise plus de compétences gusumba abanyeshuri baheza amashuri mu gihugu c'iwacu. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'indero yashikirije ko ico kibazo bakizi kandi cashikirijwe mu nama rukokoma yabaye mu kwezi kwa gatandatu, aho bateguye intunganyo shasha yo kwigisha mu mashure. Turemera koko hariho agahaze muri ivyo vy'indimi
ari naco gituma twavuze tuti muri ya nama rukokoma twakoresha mu kwezi kwa gatandatu twavuze tuti tubwirizwa kugira renforcement y'indimi mu mashure kugira ngo urwaruka rwacu rushobore kuba competitif au niveau regional et international. Iyo rakine rero turayibona, ariko nubwo tuyibona sinoca avuga ngo turabuze koko abantu bazoja muri competition eventuellement nabo bazoba bavuye hanze. Aho rero noca ndabaremesha. Inyuma yo kurabira hamwe utunenge twoba twaribonekeje mu ntunganyo y'iryo tegeko, abashinga amateka bahavuye baryemeza 100%. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu, aho abantu hafi miliyoni 2 haribo bipimishije umugera wa COVID-19, aho ni mu kiringo cyo kuva mu kwezi kwa ntwarante umwaka wa 2020 gushika mu kwezi kwa gitugutu uno mwaka. Ibi bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ni mu gihe hariko haraba inama y'umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ikiza ca COVID-19, aho bariko barabira hamwe ibijanye no kugwanya uwo mugera aho bigeze. Umushikiranganje Sylvain Nzeyimana yaramenyesheje ko ubu ukwandura umugera COVID-19 ibitigiri vyagabanutse ko gushika ku bice 3%. Turavye kuva kino kiza cinjira mu gihugu, abantu bashika ku miliyoni 866 n'amajana 744 barapimwe ku buntu. Muri abo abashika 50,000 n'amajana 770 baranduye uwo mugera, ariko abarenga ibice 99% bakaba baravuwe barakira. Kuva ico kiza kiduteye haragiye haraba ibihe dusanga abantu bariko barandura ku bwinshi bivuye kuko badebukiwe mu kurikiza amabwirizwa yo kwikingira, ariko hari n'igihe twigeze guterwa n'umugera wandukira cyane, ubwoko bwandukira cyane bw'uwo mugera bwitwa Omicron, aho hari mu kwezi kwa12 umwaka wa 2021, aho twabonye abantu benshi mu gihugu banduye, ariko byamaze umwanya muto. Novuga rero nti kuva ico kiza coronavirus kiduteye mu gihugu, navuze ko habaye ingingo nyinshi leta yafashe, kandi ingingo zatumye mu gihugu cacu ico kiza tukigwanya cyane, ku buryo muri no misi abantu bandira ico kiza ari abantu bake cyane. Turamaze amezi menshi kuva mu kwezi kwa 2 kuno mwaka atabantu tubona. Kaciye kaba kajyo ko gushiraho umugwi uzotegura icegeranyo c'ivyakozwe mu gihugu cacu c'u Burundi kuva iyo ngwara idutera gushika uno munsi. Hazoba harimwo ivyakozwe, hongere hajemwo n'uburyo twakoresheje mu gihugu, bwaba uburyo bw'amafaranga canke izindi fashanyo ziciye mu bikoresho igihugu cacu coba cararonse, hari ibikoresho vyo gupima canke imiti yo kuvura ico kiza. Tubandanye nano makuru mu gisata c'inyubako rusangi, aho ubushikiranganje bujejwe inyubako rusangi bumenyesha ko bumaze gutegura ibibanza bitandukanye ahazokubakwa inyubako mu gice ca mbere c'umwaka wa 2022 ushira 2023. Bikaba vyamenyeshejwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako, aheruko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye muri iki kiringo kirangiye. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane akamenyesha ko nko mu kibanza co muri Karera ya 4 mu ntara ya Gitega hoho ivyigwa vyamaze kurangira. Hariho kandi gutegura neza ivy'uburaro mu gihugu cose, duhereye mu gisagara ca Bujumbura. Murazi hari amakartier menshi yari yarateguwe kugira ngo abantu bayahabwe bayubakemwe amazu. Mugabo tugiye kuraba twasanze yuko hariho ubundi buryo twoje inama n'abari baronse ivyo bibanza, bamwe turamaze kuvugana, kandi abatari bake barabishima yuko twotunganya uburaro ku buryo tutamara isi ndimwa.
yuko twotunganya uburaro ku buryo tugira ibisagara vy'iteka, kandi ibisagara vy'iteka birashobora gutunganywa ku buryo n'umuntu akeneye inzu y'icumba kimwe ayironka canke ivyumba bibiri bironka mugabo vyubatswe neza. Twubake tuja hejuru mu kirere gutyo isi ndimwa tuyizigame. Hariho rero ibikorwa bimaze gutunganywa mu gisagara ca Gitega muri quartier yitwa Karera ya kane. Abakozi bacu bagize iminsi bagira ivyo bita mareve topographique, ku buryo rero twibaza yuko mu minsi itari myinshi tuzoshobora guca dutanga izo mpusha maze inyubakwa zitangure muri ivyo bisagara. Turashimira ibanki yacu ijeje guteza imbere iby'uburaro kubera yuko muri uwo mugambi wo guteza imbere uburaro baratanguye baraduha akarorero. Hariho inzu ziriko zirubakwa muri quartier yitwa Kiyange aho benshi bita muri Miroir mu gisagara ca Bujumbura. Iyo banki niyo yatanze amafaranga kandi ubu turiko turagiranira ibiganiro kugira ngo turabe yuko no mu by'uburaro muri rusangi aho uzosanga dukeneye amazu menshi cyane arenga nk'ibihumbi 5 muri iyi minsi iri imbere boshobora kugira uruhara. Umuryango w'abayisilamu mu Burundi wakiriye kuri uyu wa kane userukira igihugu ca Arabia Saoudite hano mu gihugu c'u Burundi, akaba rero yabashikirije ibitabo vyeranda vya Korowani, itende n'ibindi bikoresho bitandukanye. Prote Usman Ndagijimana icegera c'userukira imbere y'amategeko umuryango w'abayisilamu mu Burundi akavuga ko bashima imigendanire myiza uwo muryango ufitaniye n'igihugu ca Arabia Saoudite. Baramutse twakira mushitsi w'iteka adasanzwe ari we ambasaderi aserukira igihugu ca Arabia Saoudite muri Tanzania, atuzaniye ibintu bibiri hambaye muri no mwanya. Hariho imfungurwa z'umutima zikaba zigizwe n'ibitabo, imisafu ya Quran, ndetse n'imfungurwa z'umubiri zigizwe n'itende. Kuba yashoboye gushanga anye ku cicaro ca Komibu n'ikimenyetso gihambaye cyane c'imigenderanire iri hagati ya Arabia Saoudite n'u Burundi, na cyane cyane umuryango w'Abayisilamu mu Burundi Komibu. Tukaba tuboneho n'akaryo ko gushima bivuye ku mutima dushimira nyakubahwa umwami wa Arabia Saoudite ariwe Sheikh Selemani bin Abdul Aziz, wewe atako atagira kugira ngo abuyisilamu mu Burundi butere imbere. Tukaba dushima kandi n'ivyiza by'amabikorwa bicishije ku samuragwa wiwe ariwe Sheikh Muhammad ibn Suleiman, na cyane cyane mu by'ubumenyi aho batwakira abanyeshuri mu university hariya ivyigwa vy'idini canke vy'ikizungu kugira ngo umuryango wese mu Burundi nawe ugire incabwenge n'abamenyi ngaha mu gihugu cacu. Kuri ubwo rero turabemereye kandi turashinga intaye yuko turi kumwe na mwebwe iminsi yose na hose, twemeye kuzogwama tubagamburukira mu vyiza, maze tukaba dusaba Allah subhanahu wa ta'ala abandanye abazigama. Ni hano rero duce turangiriza amakuru twari twabateguriye uno munsi. Shimire mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira, shimire kandi nabagenzanje bo mu ruganda bamfashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.